Ndabaramukije inshuti bagenzi bigano bya Indundi TV. Ndabaramukije mwebwe mwese mwama mwipfuza iterambere ku muziki w'u Burundi. Nkuko vyama ni Alan the Real namandinga kugira ngo ndabazanire update bigezweho, ndabazanire amakuru abari akara trendinga muri Buja Flavor canke muri game ya 2-5 kuri no munsi tariki 10 nta kindi naje kukwereka atari rumwe mu rugendo rero yafashe yerekeza mu gihugu ca Congo neza na neza ahitwa KALEMI. Ni rero ubona yuko yafashe ubwato, ndagerageza ndakwereke uko yuriye ubwato, mbega mu bwato byari bimeze gute, Lolilo yahawe urugendo rumeze gute, mbega mu rugendo rwe byari byifashe gute. Ugerageje kuraba muri ibi biri hano ni Lolilo ubona yuko yarari mu bwato, ariko ubwato abenshi tutasobanukiwe, abenshi mu babonye isanamu batigeze basobanukirwa. Ugerageje kurabujya bwato bironeka yuko mengo harimo ibitunguru vya rouge navyo bitunguru vyera, ubona yuko ari ibintu biba bivuye kurangurwa. Mbega koko Lolilo nibwo bwato yagiriyemwo canke kuko Lolilo yashimye gufata image ari muri ubwo bwato? Ni giki cyo bacashikiye Lolilo, ariko ni Lolilo ubona yuko yashikiye mu hotel nziza, kandi ni Lolilo no kwibutsa yuko ariko arakora ibintu bimeze neza. Gerageza umvirize amwe majambo yavuze amaze gushika muri hotel ubone uko vyari bimeze. Ariko nanje reka ncangaruka ndagusezere ndakwibutsa yuko ari giteramo agiye gukora itariki 14 muri ku kwezi kwa kabiri. Hello fans, is Lizzo Manezo for Shizo Mzizi wa Jiwe Simba. Ya nimeshafika hapa ndo kwenye hotel yangu penye nimefikia, au sio? KALEMI my fans, nimeshaingia niko KALEMI. Yep. Ndo hotel nimefikia. Sometime kitaka kutoka nikapate hewa, naenda nje kupata hewa. Waese kama kawaida basi kimenuka, mafans wangu msikose kufika, au sio? Itakuwa ni kusave Valentine au Valentine Days. Itakuwa noma sana, itakuwa ni siku ya kukiwakilisha mimi na Kelly, au sio? Mambo itakuwa noma sana, au sio? Waese pamoja basi. Nshuti mugenzi nkuko nariko ndabikwereka, ngira washoboye kuraba yari Lolilo ubona yuko yerekeje KALEMI ahitwa KALEMI, agiye gukora igiteramo itariki 14 z'uku kwezi nyene kwa kabiri. Ubona yuko azoba ari umunsi wa Saint Valentin cyangwa umunsi witiriwe abakundana. Bizoba bimeze uko, abona yuko Lolilo azoba ari umutumire witeka. Ariko nariko ndakwereka rumwe mu rugendo Lolilo yakoze, uko yahawe urugendo, mbega niko bimeze, niko yarakwiye kugenda. Nibaza yuko dukwiye gukora comment imeze neza, mbega byari bimeze gute Lolilo gufata image ari muri ubwo bwato. Ubona yuko bwari burimo ibintu by'ibidandazwa cyangwa ibitunguru, ubona yuko atari image yari imeze neza ku artiste agiye gukora igiteramo. Mbega nimba yo bwoba ari urwo rugendo cyangwa déplacement yahawe byo babyifashe gute, habayemo guhabwa agaciro n'ibindi bigiye bitandukanye. Jenny baza yuko ahanje ari ku yandi makuru akurikira, more interviews ziri inyuma, nibaza kari nyinshi, ariko tu support vya kwetu, tupenda vya kwetu, hashtag ibyo wacu imbere. Alan the Real, iyi ni Indundi TV. Jobless, reka ndagushimira cyane. Comment, subscribe na share nivyo bintu nkenegwa. Imana ibahezagire.